turahaye ikaze n'abariko barakurikirana message kuri internet. Imana ibahezagire kandi bahana umugisha hamwe natwe, ibagirire neza aho muri, shishikare kubiyereka. 1 Roi chapitre 19 verset 1 kugeza ku murongo w'8. Abami ba mbere igice ca 19 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'8. Maze Ahabu adondera Yezebeli ivyo Eliya yakoze vyose. Abami ba mbere 19 umurongo wa mbere. Adondera Yezebeli ivyo yakoze vyose n'ingene yicishije inkota bakamenyi bose. Yezebeli araheza atuma intumwa kuri Eliya ati, ejo nk'aya mango wewe ubwawe uti nutagira gute, natakugira nk'uko wagize abo, uti Imana zirakamuhanira kandi birushirije. Eliya acategwa n'ubwoba, akura hasi arahunga ngo akize amagara, aja i Berisheba h'i Buyuda ahasiga umuntu wiwe. Mugabo we agenda urugendo rw'umunsi umwe mu bugaragwa, araza yicara munsi y'igiti c'umurotemu yisabira gupfa. Ati, ewe Uhoraho, ivyanje nibigarukire hano, ntabara unkureho kuko ntaruta ba sogokuruza. Araheza yiryamira munsi y'ico giti c'umurotemu arasinzira, maze umumarayika araza aramukoma, aramubarira ati, vyuka ujye. Akanuye abona umutsima ugeretse ku makara n'umukuza w'amazi biri haruguru y'umutwe wiwe. Nuko aravyabira, ararya, aranywa, arongera ariryamira. Umumarayika w'Uhoraho agaruka ubugira kabiri, aramukoma, aramubarira ati, vyuka ujye, urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure. Nuko aravyuka, ararya, aranywa, izo ndya azigendera iminsi 40 n'amajoro 40, ashika i Horebu ku musozi w'Uhoraho. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Ijambo ushaka kuvuga kuri uyu munsi riravuga ngo ntibihagaze ku kibanza urimo uyu munsi, ariko bihagaze ku kibanza uzoba urimo ejo. Amen. Amen. Ntibihagaze ku vyo urimo uyu munsi, ariko bihagaze ku vyo uzoba urimo ejo. Bwana asifiwe sana. Ndashaka gushimira Imana ubwa mbere, kuko igihe cyose tuvuye mu masengesho canke turi mu buzima bw'amasengesho, Imana iravugana n'ubuzima bwacu mu majambo menshi, kandi Imana igahura n'imitima y'abantu. Bamwe barishugwa, ariko abandi n'igihe baba batarishugwa bararemeshwa n'Imana. Ariko kandi ikintu uyu munsi numva ashaka guhagarara ko cyane, numva ashaka guhagarara ko kuri iki kintu kitubwira ku bijanye n'ubuzima bwacu ahantu bugenda buraca. By'ukuri hari igihe usanga mu buzima bw'umuntu abantu b'Imana bafise ibihe bagenda baracamwo bitoroshe, biremereye, kandi usanga by'ukuri bitoroshe gucamwo. Kandi rimwe na rimwe hari ahantu uca ugatangura gusobanukirwa canke gutahura abandi bahaciye canke abo wumvise bahaca, kuko inzira zimwe zimwe iyo utarazicamwo ntushobora gutahura uburemere canke ububabare bushobora kuba buri mu mayira amwamwe. Nico gituma iyi nkuru tumaze kuyisoma iradutahuza yuko Eliya yari umukozi w'Imana akomeye. Eliya yari umuntu akoreshwa n'Imana mu buryo budasanzwe. Eliya yari amaze kwica abigishwa bavugishwa b'ibinyoma barenga 450. Muri uyu munsi yarahejeje gukoreshwa igitangaza kidasanzwe, ariko bukeye yumva inkuru imubwira yuko umwamikazi agize gute, Yezebeli ashaka kumwica. Yezebeli ararahira ati, nzokwica uko yishe aba bavugishwa, kuko Yezebeli niwe yarakuriye sekte z'ico gihe zatuma abantu basenga ibigirwamana
bizanira umuvumo, bizanira umucafu Isirayeli. Ariko kandi Yezebeli aravuga ati uko kuntu wishe abo bantu, uko kuntu wakoreye ikibi abavugishwa b'ibinyoma banje, uko wabagize niko nanje nzokugira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu mugabo Eliya amaze kumva ayo makuru, amaze kumva ayo majambo, bimutera ubwoba, bimutera gufata urugendo, asiga umukozi wiwe ahantu ngo aragenda, afata urugendo rwa kure aragenda, ariko kandi atekewe n'ubwoba. Rimwe na rimwe ukibaza ati ndi gute uyu mugabo akomeye, rimwe na rimwe ukibaza ati ndi gute uyu muntu yakoreshejwe n'Imana, ukibaza uti mbega uyu muntu yabonye Imana izana imvura, mbega uyu muntu yasenze Imana igahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6, mbega uyu muntu yasenze Imana ikagarukana imvura, mbega uyu muntu yasenze Imana ikamanura umuriro, mbega uyu muntu yasenze Imana igakora ibitangaza akabibona, mbega uyu muntu yasenze agakura confusion mu gihugu cyose. Ni gute wewe washobora nawe ni gutegwa na confusion kandi biboneka yuko yari umuntu ahagaze kandi akomeye, ariko ni gute ubuzima bwe bushobora gutegwa no kuzazanirwa kungana gutya? Ni gute umuntu w'Imana, ni gute umukozi w'Imana, ni gute umuntu akorera Imana ashobora guca mu bihe aho umenga yibagiye Imana? Ni gute umuntu ashobora kuba yizera umuntu yahagaze imbere akadufasha, umuntu yahagaze imbere akaturongora mu ndirimbo, umuntu yahagaze imbere akatwigisha ubutumwa bwiza, umuntu yaduhagaze imbere akadufashisha ivy'Imana? Ni gute ashobora kuba umenga yazazaniwe? Ni gute ashobora kuba yatewe n'ubwoba agatinya akantu gasa n'agasanzwe? Ni gute umuntu yabonye gutabagwa kungana gutya ashobora gutandukanya n'ukwizera, akava mu kwizera agategwa n'ubwoba? Urabizi bantu b'Imana, no munsi numva ashaka kuvugana n'umuntu wese ari muri kino kibanza, kuko ufise ibihe uri kuracamo, ufise ibihe maze igihe uri kuracamo, ufise n'ibihe urimo. Urabizi mu buzima bwacu hari ibihe ducamwo nk'abantu b'Imana, ugasanga n'umuntu vy'ukuri arageza ahantu ho gukekeranya, akavuga ati ariko kweri none je Imana iranyimvira, none je vy'ukuri iyi Imana nama numva ikorera ibitangaza abandi, eske jewe irandaba, ndimo mu bantu iraba? Birantangaza, nibajije mbega kubera iki Imana yabwiye Mose ngo ndiho? Je numva umenga igihe Mose yabaza Imana ngo none wewe nzovuga ngo urinde, wumva umenga Imana yari kwiye kuvuga ngo ndi umuremyi w'ijuru n'isi, wumva umenga Imana yari kwiye kuvuga ati ndi Imana ishoboye ikora ibitangaza, numva umenga Imana irafise uburyo bwinshi yari kwivuga ikisobanura. Ariko Imana ihuye na Mose yamubwiye ikintu gikomeye ngo nibambaza ngo urinde nzovuga ngo urinde. Imana iramubwira ati genda uvuge, nibakubaza ngo ninde uzovuga uti ni ndiho. Ndiho niwe antumye, ndiho. Nimvira rega Mana, mu bintu byose bikugize, mu madefinisiyo yose, mu mazina yose Bibiri kwita, kuki watoye kwitwa ndiho? Biri bizarre, ndiho. Ariko iki kintu kirakomeye cyane, kuko umuntu wese w'Imana yari karaca mu bihe bikomeye, iyo umuntu wese ari karaca muri épreuve, iyo umuntu wese ari karageragezwa, iyo umuntu wese ari karategwa, mu rugo rwawe ukaba watewe, mu kazi kawe ukaba watewe, mu muryango iwanyu mukaba mwatewe, mu vyawe ukaba watewe, mu bana bawe ukabona hari ibitero, igihe cyose hari ibibazo ukabona biraje biriko biradodora, ikintu ca mbere Satani abanza kuzana mu buzima bw'umuntu wese, Satani abaza kuzana doute kubijanye n'Imana. Satani n'umuhinga, igihe tugeragezwa, ikintu ca mbere yataka ni ukwizera dufise mu Mana. Kuko iyo ateye ukwizera ufise mu Mana, ntubugisubira gusenga, ntubugisubira kuza imbere y'Imana ngo uyitakambire, kuko wamaze gukekeranya ikw'Imana itari concerne n'ikibazo cawe. Nico gituma uzokumva umuntu Imana imukoreye igitangaza ashusha ariko aragushinga intahe, akakubwira ngo pastor ngo Imana iriho, ngo Imana iriho, wowe kamuraba ugashaka gufata amaboko yiwe, uti none wari uzi ko iriho? Oya iriho. Ukavuga ati none ko wowe twahora dusengana? Ego twahora dusenga ariko iriho. Kuko bigaragaza yuko mu gihe ciwe c'umuriro mwinshi, umuriro ugwiza dute muri twebwe, kandi umuriro ukadutera gukekeranya kw'Imana itariki iratwitwararika. Igihe rero Imana yatuma Mose iramubwira ngo genda ubabwire uti ndiho,
hama nibakubaza uvuga uti ndiho yantumye. Le Dieu qui existe, le Dieu qui subsiste, idakurwaho n'ikintu na kimwe, itavanwaho n'ikintu na kimwe. Uyu munsi ingene waje, bamwe mwaje mubizi, ariko hariho n'abandi batwawe n'umuyaga urabashikana muri live center. Hari n'igihe no bandiko ndavuga ukaba atari uri disconnected kubera tellement kibazo cawe kirakomeye. Ariko ndashima Imana ko uyu munsi waje, ndagomba kuvuga no ku buzima bwawe umeze nk'amagufa yumye, ndagomba kubwira ikintu kimwe ngo ndiho arahari. Urabizi je mbayeho mu buzima no mu gikorwa mbona mosozi y'abantu benshi, kandi vy'ukuri muri ayo mosozi hari igihe ushobora kumva uburemere, kandi nawe uri kuravyakira nk'umukozi w'Imana, na wewe kumva ko iki kibazo kiraremereye. Ariko ndashaka uyu munsi ndakubarira iki kintu, ico ntahura nuko parcours yawe, ibintu byose ucamwo, igikomeye si ivyo uri kuracamwo uyu munsi, igikomeye naho Imana iri kiragutwara. Kenshi ukuntu tumeze dushira amaso muri kubu kacu, mu biriko biradushikira, bigahagarika umutima, bikadutera ubwoba, bigahagarika imitima yacu, bikatubabaza, bikaturiza. Ariko nasanze mu rugendo rwacu rw'agakiza nta azar nimwe irimo. Mu bihe vyawe ivyo ucamo byose vyitwa ko bigoye, vyose nibihe biriko biraguprepara kuba uw'Imana yaguhamagariye kuba muri kazoza kawe. Ikintu cyose uri kuracamwo kiragutegura neza kuzohangana n'ibikomeye. Ikintu cyose ucamwo kiraguprepara neza kuba umukristo, kuba umugabo, kuba umugore mu nzu, kuba umurongozi mwiza, kuba umugisha. Nta muntu n'umwe yabaye umugisha ku bantu ataciye mu gihe kigoye. Rero asanga Imana yatwatuye ku ijambo nk'irya Abrahamu ngo tuzoba umugisha ku mahanga. Nta muntu aba umugisha atageragejwe. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Bwira umuntu imicara ati nimba ugomba kuba umugisha uzogeragezwa. Haleluya. 1 Corinthiens chapitre 4. Abikorinto ba mbere igice ca 4. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Ikibazo sahuru uyu munsi, ariko ikibazo canke iciyumviro nyamukuru naho Imana iri kiragutwara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashimira Imana idutegura, kandi ashimira Imana itaduteguza ingene dutegura, ariko ndashimira Imana itegura umuntu wayo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Muri mwebwe harimo abarongozi beza bariko baravuka, muri mwebwe hariho abantu b'ibitangaza bariko baravuka. Ariko kandi nk'uko umwana avukira mu mibabaro, nawe birashoboka ko Imana iriko iravyarira leadership yawe, iriko irayivyarira mu kibazo no mu mibabaro. Imana iriko irategura ubuzima bwawe, Imana iriko irigisha ubuzima bwawe kuba resistant, Imana iriko irigisha ubuzima bwawe kuba tenace, kuba umuntu ashobora guca ahantu. Haleluya. Ubwa mbere wahaciye waravugije induru, ariko mu gihe kiri imbere ari wewe canke abazogutumbera bazoca aho hantu, ntuzovuza induru nk'uwahwereye canke nk'uwihebuye, ariko uzokwibuka ko ndiho yagutabaye, ari wagiye gutabara abaguhagaze imbere yawe bose. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe turemesha abantu bakibaza ngo tuko tubaha amateori, sivyo? Ariko kandi hari ikintu nabonye, twege ntidushobora kwigisha abantu Imana. Naho no kwigisha ndaguhaye information, ariko aho uzoca, aho ugenda uraca, niho hazana information Imana yaguhaye igacika revelation. Amaso yawe agatahura ivyo nakubariye, uravyumva ukavyumva différemment, ukavyumva n'ubundi bwenge, atari kubera ivyo nakubwiye bitari vyumvikana, ariko kandi ivyo nakubwiye ntivyari bihuye na context ubuzima bwawe burimo. Ariko hari igihe Imana ihuza ijambo na context, ico gihe ugaca utahura ico jambo risobanukirwa, ukavuga uti ubu nanje ndamwiboneye. Ukavuga nkaho ndi ngo nari naramwumvise, none uyu munsi ndagize gute? Ndamwiboneye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Mbere gusoma uyu murongo ndashaka gusoma umurongo uri muri 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Cangaruka kuri iyo nyene. Abami ba kabiri gice ca 6 kugira ngo
tuje imbere gatoya. 2 Rois chapitre 6 verset 15. Abami ba kabiri igice ca gatandatu umurongo wa 15 n'umurongo wa 18. Havuga gute? 15 n'umurongo wa 18. Maze umusuku w'uwo muntu w'Imana avyutse kare mu gatondo, abona ingabo ziri kumwe n'amafarasi n'imikogote bakikuje ico gisagara. Uwo musuku abarira shebuja ati, biracitse databuja, none tugire dute? Utubebe turasaze. Aramwishura ati, ntaco utinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Maze Elisa arasenga ati, Uhoraho ndakwinginze, muhumura amaso arabe. Nuko Uhoraho ahumura amaso y'uwo musore araraba, abona umusozi wuzuye ko amafarasi n'imikogote vy'umuriro bakikije Elisa. Za ngabo zimanutse iyo Elisa ari, asaba Uhoraho ati, ndakwinginze suka uruhuni. Bagira abahumyi mu maso. Uravyumva, aba bantu baduteye bagira impumyi. Nuko abatamwa uruhuni nk'uko Elisa yasavye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Wabizi bantu b'Imana, ndagomba kubabwira ngo atakigeragezo kihari mu buzima bwacu, wa modoka nta basuma bari ngaha hora. Haleluya. Bwira umuntu mucanye ikigeragezo. Sura kandi umumbwira uti ikigeragezo. Urabizi umuntu w'Imana, ikigeragezo nukuri kirabishe kandi nta muntu umwe ndacifuriza, kandi akunda kuvuga ngo nta muntu umwe ahora asenga ngo Mana zana ibigeragezo. Iyo sengesho ntajyo ndabona. Ariko biratangaza imwe n'ivyo mudasaba ari byo murongo. Bona sifiwe sana. Nuko Imana irazi ivyo jewe na wewe dukeneye, kandi Imana irazi aho irikira kujana. Niyo yaguhamagaye, niyo igifise ku mugambi, niyo igomba kugira source ya benediction, irazi aho ubuzima bwawe buriko buragenda. Yesu ashimwe cyane. Ikintu nize kubigeragezo ducamo mu buzima bwacu, nuko nasanze mu kubaho kwacu ntidushobora kumenya Imana tutageragejwe. Kuko Imana igira gute? Reka ndakubwira ikintu kimwe. Sinzi ko hoza umuntu, sinzi ko miterangwa hano gatoya ntanga karorero. Bona sifiwe sana. Uyu muntu ashobora kuba mu buzima bwiwe ariko aragendera kuri uru rugezo kanaka bwo kujana n'Imana, akaba afise ukwaza Imana n'ukuntu yayitahuye, ariko iyo Imana igomba kumutwara kuri nivo ikurikira canke kuri escalier canke nivo ya escalier itandukanye n'iyo ariko, iyo Imana ishaka gufata mitera ikamuzana kuri iyi nivo igira kabiri, imushikana muri iyi nivo igira kabiri ibanje kuzana ikigeragezo mu buzima bwiwe. Ndabizi ko mutavuga amen. Nta problem. Haleluya. Ako ni bane bari ngaha bashaka elevation y'Imana muri domaine zabo zose. Haleluya. Amen. Bona sifiwe sana. Nimba ushaka elevation uzogeragezwa. Kubera iki? Kubera Imana mujana mu buto bwawe ikwihishurira bivaye n'ubuto bwawe kandi bivaye na responsabilité urimo. Mu buzima bwanje canke mu buzima bwacu hari ibihe mora ntahura naciyemo mu buzima bwanje canke twaciyemo n'umugore mu rugo rwacu, ibihe byo gukubitika, ibihe by'ibibazo, ariko nta gihe kibi na kimwe cyo mu buzima bwanje kidafitaniye isano n'ico no munsi ndiko ndakorera mu Imana. Naho bitari binezereye, ariko Imana mu kugutegura igucisha ahantu kugira ngo iguprepare neza guhangana n'ibintu bimwe bimwe kandi yidefinise. Iyo Imana ije kwipresenta, uravyumva, ikwiyerekera muri situation kanaka. Bona sifiwe sana. Haleluya. Uyu mugabo ashaka gukura mu Mana, ashaka kuja kure mu Mana, ariko kandi iri jambo twasomye ritubwira ngo umukozi wa Elisa yavyutse kare mu gatondo. Avyutse kare mu gatondo asanga umwami
wa Siriya canke Haram, uravyumva, umwami wa Siriya yabateye mu gatondo, asanga yazungurutse igisagara nkuko yobazungurukishije abasirikare biwe muri Bujumbura yose. Uyu mukozi avyuka mu gatondo kare, ariko simbona ko yari umusenzi, ko ntiyavyutse gusenga mu gatondo, ariko avyukana urusaku rwo kuraba mu madirisha, agize gutya abona abasirikare, yirukanka kwa Elisa, aramubwira ati turagowe, baduteye, baradukikuje, baje kugufata. Elisa yari ateye probleme. Igihe cyose bategura gutera Isirayeli, bagategura gukubita ambuscade umwami, Elisa Imana yarabimwereka, Elisa akagenda akaburira umwami, akamubwira ati bagiye kukwica, umwami agakwepa ambuscade, umwami yakira, kugeza naho muri camp enemy bibajije ikibazo ati mbega ni iki kibwira umwami ico tugiye gukora. Baramubwira ngo hari umuvugishwa yitwa Elisa, igihe cyose twe tugize inama mu cumba, wewe Imana iramuhishurira ivyo twavuze, hama bagakira umutego gucyonye. Ati rero ico dukeneye muri Isirayeli, dukeneye kwimobiliza Elisa. Baje rero bagira igitero, baje kwimobiliza Elisa. Uyu mutipa aravyuka mu gatondo, aza kuvyura Elisa, ati twatewe, abasirikare ni benshi, bagiye kugudufata, bagiye kutumerera nabi. Ariko Elisa akivyuka aramubarira ngo abari kumwe natwe bararuta abo wabonye. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Bwira umuntu mwicaye utabari kumwe natwe bararuta ivyaguteye. Bwana sifiwe sana. Ngo ako kanya mushira kwibiganza, aravuga ngo Mana mwugurura amaso kugira ngo abashe kubona ivyo jewe nsanzwe mbona. Mana mwugurura amaso agere muri dimension itandukanye ya revelation. Mana numukozi wanje arazi kubaho, ariko dimension na niveau ya connaissance agufise ko iri hasi cyane kuburyo adatahura protection. Mana mwugurura amaso kuko ari conscient ya realite y'abansi, ariko nta conscience afise ya realite ya protection iri ku buzima bwacu. Mana mwugurura amaso kuko arazi cyane probleme kurusha uko afise accès kuri solution. Ngo ahejeje kumusengera uyu mukozi wiwe, ngo amaso yiwe agira gute, acaruguruka, ngo acabona imiriro n'imikogote y'abamarayika benshi, amasinzi batangana n'abajya basirikare. Ngo ako kanya uyu mukozi nawe nagira gute, ararema, kuko ahejeje kumenya mu masengesho, ahejeje kurealiza yuko bwa bundi ibiri réel, ibiri visible bitarusha inkomezi ibiri invisible. Kanatsinda ibiriho byaremwe nibitaboneka, kandi ukutaboneka kwa bimwe ntibisinyifya ko ari faiblesse yavyo, ariko bishobora kuba biri invisible, ariko bikaba biri plus réel, kandi biri plus efficace, kandi bikaba ariko kuri. Nico gituma umuntu w'Imana atagendeshwa n'ivyo abona, ariko tugendeshwa n'ukwizera. Yesu ashimwe cyane. Hatabanje kubaho presence y'ikibazo, ntazomenya Imana mu yindi dimension. Ariko yahamagaye Imana iproteja, yugurura amaso kugira ngo imwereke yuko utaranampamagara, ma protection a toujours été à ta disposition. Ni benshi, ariko isinzi ry'abamarayika niryo benshi kurusha ikiriko kiragutera. Ndavuze ngo ntuzomenya Imana mu yindi dimension utayimenyereye mu kigeragezo cawe. Nico gituma ikigeragezo cawe si fin yawe, ariko ikigeragezo cawe ni opportunité yawe yo kumenya Imana mu yindi dimension. Bwira umuntu nti ikigeragezo kije kugira ngo giyo akajya kumenya Imana mu yindi dimension. Amen. Bwana sifiwe sana. Ndashaka kumva amen nimba uvyibaza gutyo. Imana itwiyerekera muri nivo tuyikeneyemo. Mukiri inzoya, Imana ntiyabiyeretse nk'Imana providing canke ibamara ubukene, kuko mukiri inzoya mwari munsi ya twa y'abavyeyi banyu. Nimba hari ababonye igitangaza cinge n'Imana itabara n'abavyeyi banyu, apana mwebwe. Kuko Imana itigeze yihishurira uruyoya ku bintu bitangana na responsabilité rufise. Nico gituma uyu munsi nimba wakuze ukibaza ngo inquiétude yawe n'ikintu gishashuzanye uvumbuye,
imana ya so na nyoko, imana y'abavyeyi bawe yabihishuriye bakaronka amafaranga yo kurira amashure, bakaguherekeza, bakakuvuza ugakira. Iyo mana yiyeretse abavyeyi, ariko imana ntigomba kugarukira ku rugezo rw'abavyeyi bawe, ariko imana yacu ni imana y'amageneration. Nawe igiye kwemera kuja muri besoin kugira ngo ikwigishe kuyihamagara, kugira ngo nk'uko yiyeretse abavyeyi bawe, nawe igiye kukwiyereka ari imana imara ubukene. Apana ngo yabikoze kera, ariko na bugingo n'ubu iracabikorera abayishize kwa amaso. Yabaye imana y'abavyeyi bawe, nawe igiye kukwiyereka nk'imana yawe. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze kugira ngo imana iba imana yawe, ibanza kuva muri Bibiliya ikaza muri realite yawe. Iva kuba imana ya Dawidi na Abrahamu ikaza mu vyawe, ariko imbere y'uko ikwiyereka ubanza kuzazanirwa. Eliya arirukanka. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Hamuntu afise akabebe ngaha, akana gashaka kwiga gutambuka, kadatinya abantu, kari muri moins une année virgule combien ama moins ya une année. Aka kantu kweri ni kangemera ko gasinzobe nk'iyanje. Mama wocu ugenda uratantambuka. Okay. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Akakara nigatambuka. Sivyo? Niyo kifatikije nigatambuka. Kifatikije karatambuka. Papa avuga ngo yego, abatamuzi bakavuga ngo yayo. Uko niko bimeze no mu mpwe. Papa ni wazi bishoboka. Yesu ashimwe. Amen. Murazi umwana ingene azomenya gutambuka? Murazi ingene azomenya gutambuka? Mu kwifuza gutambuka kwiwe aragwa. Sivyo? Abantu bakunda abana ni musamare, je ndashaka mumvirize ariko ndavuga. Mu kwifuza kwiwe gutambuka aragwa. Ariko gutambuka ni iki? Gutambuka no kugwa kenshi. Bwana asifiwe sana. Bwira mu cyane gutambuka no kugwa kenshi. Abavyeyi biwe nimba badatomoye bakabona aguye bazomucereza gutambuka. Ariko abavyeyi biwe ntibashobora kumureka akagwa, uko azogwa agahaguruka. Iyo umwana yaguye hari igihe asubira gutinya gutambuka. Ariko gutambuka uko agenda batenasi, uko agenda baresistant ku mibabaro yo kugwa, niko agenda anesha kandi yiyabitiwa, akagira equilibre mu kirenge ciwe, agakonekta na cerveau yiwe, akiga kumenya ingene gutambuka bigenda. Yaco musamara ndabumva. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Wewe hari ibibazo wahora ucamwo ugacugwa buno nyene kandi ugacurira cyane. Ariko kandi Imana irareka ukahaca kugira ngo ugwe kenshi, ukagwa kenshi, ukavyuka. Ariko kandi uzotebugera ahantu wirukanka. Ariko ikizogutera kwirukanka nuko wamaze kumetriza ubwoba no gutinya kugwa, kandi urugezo gukugwa rwagiye rudisparesa uko wagiye unesha ubwoba. Hamu uyu munsi murashobora kwirukanka mutaguye. Hari n'abahaka kwirukanka bambaye antisore y'imvura igirigwe hatabona bikwiye, kuko ikirenge cyawo caramaze gukonekta na cerveau, information irapasa neza, arafise stabilité mu kuguru kwiwe. Ariko kuri iyi phase karimo karatinya. Nico gituma uyu munsi ugize ingorane urarira cyane, famille yose ikabimenya, abantu bose bakamenya ko waguye, abantu bose bakamenya ko uyu munsi utafunguye, abantu bose bakamenya ko umugabo yadugije ijwi ntihakiri duza ntaragukubita umutwe, abantu bose ukabahamagara, wahezagiye mariage waramuhamagaye, etat civil warayihamagaye, famille warayihamagaye, n'abiburaye warabahamagaye, bamenye ko uyu munsi umugabo yimyojeje. Ikibazo cyose ducamwo kirafitanye isano naho Imana iri kiradutwara. Bwana asifiwe sana. Aka kazoteba kiruke, ndavuze ngo nawe uzoteba wiruke. Bwana asifiwe sana. Bwira mu cyane nawe uzoteba wiruke. Bwana asifiwe sana. Rero ikibazo cawe cukugwa si kimenyetso cukunanirwa kwawe, ari ikibazo cawe cukugwa nuko Imana ikiri kiraforja personalite yawe na karaktere yawe,
kuresista mu gihe kibi. Iyo Imana iriko iradutegura kuri resistance, ntiba yaduhevye, ntiba yagiye, ariko kandi presence yayo idushoboza kwiga kuba tenace hagati y'ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Amen. Mami uri keza. Bwana asifiwe sana. Uyu mwana ni wo mu rushengero kwe. Umuntu abona abantu bangana gutya nta mugakomera amashi. Azoyibona muri video niyakura. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Rero muntu w'Imana, ikibazo cawe aho uri kuraca ugomba kuhabona nka opportunité. Hariho abantu bakubwira ngo je nta kizogenda, je byanje byaraheze, byanje byarapfuye. Reka nakubwira ikintu kimwe. Ibikoresho ufise mu gihe uko uravuga ko unaniwe, ibyo bikoresho nyene hariho abandi babifise kandi bakareusisa avec les mêmes outils. Ikibazo si ibikoresho dufise, ikibazo ni attitude dufise igihe twinjiye muri épreuve. Ndatahura yuko ikigeragezo cyose ni opportunité yacu yo kuja kure. Ariko ikigeragezo yo turetse Satani akaba ari wa interpreta, ntigituma tuja kure, ariko kiraducereza kandi kikatwononera. Haleluya. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7 kugira ngo uze kunyumva neza. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Haleluya. Amen. Abikorino ba mbere igice ca 4 ku murongo w'indwi kugeza ku murongo 1 Corinthiens 4, 7. Sorry. Ni 2 Corinthiens 4. Ariko dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumba, vase de terre. Ubwo butunzi ni Yesu. Ngo ubushobozi buhebuje bube ubw'Imana bitavuye kuri twebwe. 2 Corinthiens 4, 7. Dusugerezwa impande zose, ariko ntidushika mu mbombane. Turazazanigwa, ariko ntituranduka umutima. Turahamwa, ariko ntiduhebwa. Dukubitwa hasi, ariko ntitugwaho. Iminsi yose tugendana mu mibiri urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mibiri yacu. Kuko twebwe abariho na ntaryo dutangwa ngo dupfe baduhora Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mibiri yacu izopfa. Nuko rero urupfu rukorera muri twebwe, ariko ubugingo bukorera muri mwebwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Paulo yerekanye ibibazo duhora ducamwo. Uravyumva? Yerekana ibigerageza ubuzima bwacu buhora ducamwo. Ariko Paulo agenda agira parallelisme, yerekana ibibazo ducamwo, ariko yerekana yuko ivyo bibazo bidasobanura yuko twahebwe canke twatawe. Bantu b'Imana ndagomba ibi bintu mu bitahure, kuko iyo niyo realite, niyo verite spirituelle tubamwo, kuko Imana irafise aho iriko iradutwara. Paulo yavuze ikintu gikomeye, avuga ngo turahamwa ariko ntiduhebwa, dukubitwa hasi ariko ntitugwaho. Iminsi yose tugendana mu mibiri wacu urupfu rwa Kristo, kugira ngo mu mibiri yacu haseruke havamwo ubugingo bwa Kristo, kugira ngo umuntu w'Imana ashobore kuba productive, kugira ngo umuntu w'Imana ashobore kuba umuntu afise ubuzima, ashobore kubeshaho, ashobore kuba umuntu akoreshwa n'Imana kuzana amachangement, ushobore kubera famille yawe umugisha, ubere igihugu cawe umugisha. Igihe cyose hariho kubabazwa, nuzushira amaso kuri uko kubabaza uri kuri experimenta, ariko uko kubabazwa mu buzima bwawe ni indicateur y'aho Imana iriko iragutwara. Rero witegure yuko mu gihe cawe cyo kubabazwa arico gihe hagiye gusohoka ibitangaza byinshi mu kuboko kwawe, mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uravyumva? Uravyumva? Twaratawe ariko siko duhebwa, turagwa ariko siko duherayo. Yagiye yerekana ibibazo yagiye aragira mu buzima bwiwe, ariko yuko muri ivyo bibazo mu gishingo cyuko ahomba agacika umuntu akomeretse, ahubwo avuga ngo
mu gihe twari ko turababazwa nico gihe igihe umubiri wacu wari kuricwa nico gihe muri mwebwe twabahaye ubuzima. En d'autres termes, je sinshobora kubaha ubuzima igihe mu buzima bwanje kubabazwa atari partage yanje. Urashaka efficacité, urashaka kuba igikoresho gihindura ibintu, ndagomba kugira ngo kugeragezwa ça fait partie y'ibintu ubuzima bwawe bwira gute bucamwo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Bantu b'Imana, umuntu w'Imana ubuzima bwiwe buragoye. Ni bangahe muri mwebwe mumaze guca mu bihe mukumva ko muri seul, ukumva icyayi cyo solitude, ukavuga ati muri situation ndumva ndi jenyine. Ntibisobanura ko udafise abantu impande yawe, ariko ukumva kuri wenyine. Ndashaka amaboko yanyu ko nande ndimwo, kandi ndazi ko abantu benshi ico kiremaze kubashikira. Aho wumva yuko naho uri kumwe n'abandi mutwenga n'abakorege ku kazi mushobora kogera mute, ariko ukumva ko uri wenyine. Ugahakwa kumva yuko unamenga n'ivyawe nta nuwo bibwira kuko bibaza ko batabitahura. Ariko kumva umenga uri pressé. Paulo yavuze ngo nous sommes pressés de toutes parts. Uravyumva aho umenga biragufyonda, aho umenga biragufyonda, umenga uri hagati uri fromage muri sandwich ni muce musonza, umenga ibintu byose biriko biragufyonda. Hejuru y'ivyo baciye bagushira no mu mashini ikugire croque monsieur. Uravyumva ibintu byose. Umuntu wese Imana igomba gukoresha mu buzima bwiwe igomba kumwigisha icarico kuba wenyene, solitude. Eliya amaze gukangwa ntiyajanye n'abantu bose, ntiyafatanye urugendo n'abantu bose, ariko Eliya amaze kugira ubwoba, agatebwa ubwoba n'uyu mugore ko agira mwice, Eliya yarijanye. Ndagomba kubwira ngo hari igihe cyo kwijana, hari igihe cyo kutajana n'abandi, hari igihe cyo kutajana n'igikundi c'abantu, hari igihe ukora ibintu byose uri kumwe n'abandi, ariko ndavuze ngo hazoba igihe mu buzima bwawe aho abandi bose mutazoba muri kumwe, ariko aho wijana wenyene, kuko wumva yuko ahantu uri saha tout le monde, ariko nahawe wewe wenyene. Abantu barashobora kuvuga ngo umukozi w'Imana Eliya, abantu baraza bakagupanga ngo umuntu w'Imana ngo nawe ngo wadendebukiwe, ngo nawe wagize ubwoba. Reka amateori ngana kubwira ngo hari igihe bishika umuntu wari wibaza ko ahagaze akanyiganyizwa. Ninde yari kwibaza ko Eliya amaze kumanura umuriro ashobora kugenda yirukanka? Murambona abantu bibaza yuko bari spirituel, igihe cyose bagerageza kwereka abantu ko bahagaze neza, ariko ngana kubwira ngo umuntu wakwerewe impwemu aragezwa n'ahantu n'Imana atahura yuko wewe adashoboye, ahubwo agasigara yereka abantu kote yiwe ya faiblesse, kuko yaratahuye yuko c'est quand nous sommes faibles que la puissance de Dieu se manifeste. Ubushobozi bw'Imana bugaragara mu ntege nke zacu. Hari ahantu Imana itigaragaza dushoboye, ariko hari ahantu mu buzima bwacu tumera nk'abiruka. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Aho hantu harabaho, aho hantu horuhaca, aho hantu kumbura urahari, umaze iminsi udashaka kuvuga, abantu babona uri bizarre, nagutahura gose. Abantu babonye uri bizarre barakwataka, bakaguha ama message ngo muri iyi minsi urigira ibintu nibakureke, kuko ntibazi ngene umereho. Kandi rimwe na rimwe no kubibisigura ko ntavyo batahura. None bimaze iki gusigurira umuntu ibintu adatahura, adafise amaso yo kumva? Elisa ntiyigeze abwira uyu mukozi wiwe ko afise abantu bamucungereye, ariko Elisa yarazi ko hari abamucungereye, yarazi ko hari abamarayika, yaryama agasinzira akagona ata insecurity afise. Ntiyigeze abwira umushumba wiwe ngo baraducungereye, kuko hatari bwa bigere ko abitahura. Ariko umunsi uro besoin se fait sentir, yaramusenge ngo ati Mana mwugurura amaso abona ivyo nahora mbona, mumenyesha ivyo nahora nzi, kuko harageze ko abitahura. Haleluya, haleluya. Paulo akavuga rero ngo nzoryohererwa intege nke zanje, nzonezerererwa ukunanirwa kwanje. Kera naniwe nariyagiriza, ariko ubu naniwe ndamenya yuko ndi umuntu. Singifise ikibazo cyo kutemera ko nanigwa. Kera nawe ndagifise, ubu ndacemera, kuko ndazi yuko mu kwakira intege nke zanje ndahaye access force y'Imana ku buzima bwanje. None dukomere Imana ibure canke tuba abanyantege nk'Imana igaragara? Urakananirwa,
kugira ngo uyimenye uko utigeze kuyimenya. Haleluya, haleluya. Nimba ngaho uyu munsi hari unaniwe, nimba ngaho uyu munsi hari uzazaniwe, nimba ngaho uyu munsi hariho uguwe nabi, uwabihiwe n'ibintu byose, wumva yashishwe n'ibintu byose, ngera kubwira ngo ukumerewe si gitangaza, ariko igitangaza gihagaze muri attitude uza kugira. Ndakunda Eliya amaze kuzazanirwa ntiyafashe inzira agenda kure y'Imana, ariko Bibiliya ivuga ngo afata urugendo rurerure agenda Horebu, agenda kurondera Imana. Abantu benshi iyo bari mu bihe bibi baja kure y'Imana, kubera iki? Satani araza akaguteranya n'Imana, ugasanga hari abakristo benshi bavyimbiye Imana, yahagaritse gusenga, yahagaritse ibintu byose yabiguyemwo. Uravyumva? Giye nako nategura message hari n'uwo numvise yanshingiye iyo ntahe yagucyo muri indwi, nawe ndakubwirireho, sivyo? Satani ni wakubesha igihe cyose yaguteranije. Iyo igihe cyose yaje mu buzima bwawe agomba kwinterpreta situation na circonstance urimo. Ikintu ca mbere Satani akora akwenspira kuja kure y'Imana, ariko ikintu ca mbere umuntu w'Imana yahishuriwe Imana, iyo bibaye bibi ntayija kure, iyo bibaye bibi arayitumbera. Abantu bavuga ngo Eliya yarahunze Yezebeli, ariko sinovuga ngo Eliya yahunze Yezebeli, ariko Eliya yarakeneye iyindi dimension ya grâce no guhishurirwa Imana kugira ngo ashobore gufesinga ikibazo kiri mu yindi dimension. Kubera ubuntu Imana iguha bwo kugwana n'ikibazo c'isukari ntibungana n'ubuntu ukeneye bwo kugwana n'ikibazo cyo gukemura ikibazo cyo mu gihugu nimba uri ministre wa finance. Chaque niveau ifise dimension ya grâce itandukanye. Rero igihe numvise ko ngize ubwoba ndamenya yuko ari cyo gihe canje cyo kugaburirwa. Sinja kure y'Imana, ahubwo nirukanka guhungira munsi y'amababa yayo, kubera ijambo ry'Imana twasomye muri indwi ritubwira ngo amababa yayo twayagize ubuhungiro bwacu. Iyo bikomeye uhungire kwa Yesu. Muririmbyi yaravuze ngo bibwire Yesu, bibwire, mfasha. Haleluya, bibwire Yesu. Aha. Undi yohora afia, bibwire Yesu nyene. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe mukunzi wanje. Haleluya. Ahonoye nta wundi nobona hafi. Bibwire Yesu. Mapiano iyo ndirimbo yingumirizemo nibandanirize nivugire. Bwana sifiwe sana. Ushaka kuririmba ririmbe jengera mbandanye ndakubwire. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, mu gihe canje cyo kugeragezwa nico gihe canje cyo kwirukira muri presence y'Imana, kubera nta bundi buhungiro twumvise abantu b'Imana, nta handi hantu hinyegeza twatahuye. Namanzi yuko iki naho kintangaje yoyo ntikitangaza, naho kinsumba uburebure yoyo ntikisumba uburebure, naho kindemereye yoyo ntikiremereye. Ahubwo iki kigeragezo kije mu buzima bwanje nta kindi gitumbereye, kigiye kuzana uburemere bw'ubwiza bwa Yesu Kristo. Ngiye kumurepresenta neza kurusha, ngiye kwerekana ibyiza byiwe kurusha, amavuta yiwe agiye guseseka cyane kurusha. Nta na rimwe ibigeragezo kuri twebwe bifise objectif yo kuduhamba, ariko ibigeragezo kuri twebwe bifise objectif nk'iy'umuriro ufise ku nzahabu. Umuriro ni wonona inzahabu, umuriro uranda inzahabu plus brillant. Ndavuze ngo uzosohoka usayangana kurusha. Haleluya. Ndashobora kwihanganira ikigaragazo cawe n'ingene umerewe, ariko ndavuga ngo niyumva ico Imana ivuga uzosohoka usayangana kurusha uko winjiye. Inkuru twasomye ngo Eliya aragenda, ageze ahantu Imana imusanga atararyama. Ngira mvuga ibintu bine ndangiriza ko ndabigusomera. Ikintu ca mbere, andika point 1. Ikintu ca mbere, rondera ikibanza c'akaruhuko.
haleluya. Iyo ibihe bikomeye mu buzima bwawe, iyo Yezebeli yagukanze, iyo situwasiyo yawe yagukanze, nta kindi ukeneye, rondera ikibanza c'akaruhuko. Eliya yavuye mu activite, ava mu bukozi bw'Imana, yambura umutamana w'umukozi, ariko agenda gupfukama ku birenge, agenda kurondera ikibanza c'akaruhuko kugira ngo yumvirize Imana. Abantu benshi barakubitika, abantu benshi baraca ahantu hagoye, ariko bakaguma muri speed ya. Twari tumaze iminsi 40 y'amasengesho. Nuko rimwe na rimwe iyo tugiye mu masengesho tugahagarika ibintu byose, tugahagarika gufungura n'ibindi byose. Nuko by'ukuri tuba twumva yuko birakenewe yuko abantu b'Imana bahura kugira ngo bamwe bige, ariko abandi babibandanye. Ntibifatiye kuri programme ya eglise, ariko mu buzima bwawe mu gihe bizoba bimeze nabi, rondera ikibanza c'akaruhuko. Ariko ikibanza c'akaruhuko si uguheba urusengero, ikibanza c'akaruhuko ni ukugenda Horebu. Kubera bisobanura ngo asanga Yezebeli agomba kukwica, asanga ikigeragezo cavyutse. Ico kigeragezo kivyutse ni indicateur yuko ibiri inyuma aragahinda. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwira mu icana ibiri inyuma birahinda. Haleluya. Rondera ikibanza c'akaruhuko. Bantu b'Imana hari igihe cyo kwicara. Bantu b'Imana hari igihe cyo guhagarika ibyo wari urimo. Hariho abantu baca bafungura cyane cyane bagakora byinshi kugira ngo bibagize situation. Imana ntiyaduhamagaye kwikawusha situation, ariko situation yacu turayiraba mu maso, tukayita izina. Ariko tumaze kuyiraba, tugenda Horebu, tugenda mu kibanza c'akaruhuko. Umuntu wese w'Imana agomba kuba afise Horebu yiwe. Mama, papa, ikibazo urimo urakeneye Horebu. Aho uri kuraca urakeneye ikibanza c'akaruhuko. Urakeneye ikibanza cyo kuja off kubijanye n'ivyo uri kurakora, ariko kugira ngo ube expose ku Imana igiye kukubwira. Kigira kabiri ukwiye gukora, ntugafate ingingo nimwe urusha. Ntugafate decision nimwe muri moma yawe mbi. Ntugafate ingingo nimwe igihe wazazaniwe. Ruhuka. Bwana asifiwe sana. Mbwira mu nchanti ruhuka. Hari abantu batazi kuruhuka, hari abantu bazi guteka umutwe, hari abantu bazi kwigwanirira, ariko hari igico giswahili cyose gihera. Tekinike twose waratugerageje, hari igihe duhera kavuga uti twaheze. Bahora batubwira ngo ugomba gutabara umuntu muri piscine, ntuge akurusha ingufu, ntugende kumutabara kiri karagerageza kwikiza amazi atazi koga, kuko niba musanga kiri karagerageza hava kunywesha na wowe nimba kurusha inkomezi, ako ngo murindiranye we duke hama bari huja kumutabara, kuko ivy'inkomezi ziwe biravuyemwo, arakeneye gutabara. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mbega bo baramenye ryari wagere hageze kutabago, warabimenye. Hari abantu baguma batera muve mu nzira ntanakumena umugere, rindira amaguru yose yajuste n'amatwi akoroke, hamuca ugenda kumufasha, kuko ico gihe ari prêt kukumviriza kurusha. Hariho abantu bahora bibaza yuko Imana y'intervene iyo bishushe. Niko ba Mariya babwiye Yesu ngo Yesu watevye, iyo unyaruka yari muri phase 4, iyo unyaruka ni yari guhera. Ni nkuko Yesu yabwiye ati erega nacerewe ndabishaka, kuko mwari mwasaze kandi nagenda bereke ko je ntagarukira muri existence, ariko ndafonctiona no muri état ya mort. Rero narindire birononekara kugira ngo mwe muvemwo, je ninjiremwo, kugira ngo mu kigeragezo canyu ndabigisha yuko jewe ndi Imana itadiringa n'ingwara gusa, ariko n'urupfu turaconverse, turagane. Ntuzopfa umenya Imana yawe ngo uyiti yawe iracari y'abandi kuko ataho murahurira, ariko mu muriro wawe niho uhurira n'Imana yawe. Mu kigeragezo cawe niho uhishurirwa Imana yawe kurusha ibindi bihe byose. Mu gihe abantu bibaza ngo uri kurahomba, nico gihe ciza kiri propice kuri revelation no kuri croissance spirituelle. Ndavuze ngo ivyo bihe vyawe ni vyiza.
Haleluya. Icyo gituma Yakobo yavuze ngo nihagira umwe muri mwebwe aca mu bigeragezo anezerwe. Ni gute nonezererwa ibigeragezo? Ntivyumvikana mu bwenge, ariko ndazi ko chaque korosi ya bigeragezo ça prédit une nouvelle rencontre et une autre dimension. Ya to understand how good is my God. Bwana sifiwe sana. Barizo mwichano uti uri hehe? Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Amina. Ntufate ingingo n'imwe urusha. Cyo ni kabiri. Ariko banza uruhuke. Amen. Ikigira gatatu. Ujyama imbere yo gusenga. Bwira umicane ati jyama imbere yo gusenga. Cyo ni gatatu. Uraza kunyumva icyo ushaka kuvuga. Si ngowe ya priere yawe imbere yo kuja kujyama. Mu bihe nk'ivyo jyama utarasenga. Uti kubera iki? Eliya Imana yari ihenziza kumuraba atarajyama. Bazi icyo yabwiye Imana? Mana, nyica. Naco nduta bapfuye, naco nduta Abrahamu, naco nduta bose banyitanga imbere nkuraho. Iyo usenze utaruhutse usaba ibara. Imana mu gishingo cyo kumwica ngira mugaburira. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nta na rimwe gusengera mu bwoba no mu ruhagarara bizodutera gusenga neza. Kuko amasengesho yacu agomba kuba inspiré par la foi. Ariko amasengesho yacu ntaba inspiré par la peur. Pasteur dusenge, nabonye amaraso. Pasteur dusenge, tugira duhwere, dusenge. Sinzopfa nsenze umbarengo dusenge gutyo. Kuko nta na rimwe agahinda canke nta na rimwe boga inakuwa imbera motivation nziza y'amasengesho. Ariko iyo tugomba gusenga dusenga nka Nehemiya. Mana waravuze ngo, Mana warasezeranye ngo, dusenga turi muri attitude ya foi par rapport y'amasezerano y'Imana. Hitubwira Imana ngo turarandutse kuko siko amasezerano avuga, ariko tubwira Imana icyo amasezerano avuga kuko amasezerano yayo yarayatubikije muri izi nzavya z'umubiri. Imana yashizemo amasezerano yayo. Iyo tubonye kiushanye cy'amasezerano, nous sommes inspirés par la promesse pour entrer dans la prière. Yavuze ngo uzokugara umuryango wawe usenge mwibanga abantu batabona, maze Imana nayo izokwishura ikugaragarize ahabona. Abantu bose bazobona n'amaso yayo inyishu z'Imana ku buzima bwawe. Naho gusenga kwawe kwabaye mwibanga, réponse nzoguha sinzoyishira mwibanga, ariko réponse zanje ziri publique, ziri publique, zifise ko accès. Rero ntusenge nka Eliya ngo ndandura. Oya. Kuko Imana objectif yayo si yo kukurandura Eliya, ahubwo igiye kukongera amavuta wahora ufise, agiye kugwira incuro 100. Mbega Eliya umbwiye ngupfe kubera umukecuru Yezebeli agukanze. Je ongeranya na Yezebeli. Kuko Yezebeli adekrese kupfa, nawe utangwe kumpa ngo naje Imana ni conforme kuri suwe ya Yezebeli. Kuko umenga ibyo Yezebeli ashaka birashika. Utangureye kunsenga komsa. Lala kwanza. Biva ngo Imana imbwira ngo fungura urugendo rwawe ni rurerure. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bwira umwicara uti fungura urugendo rwawe ni rurerure. Icakane ugomba kumenya ryari ukwiye gufungura. Cyo ni cakane. N'umuntu azi guteka wa mbere, azi guteka cyane, le plus grand cuisinier arahora afungura. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo uzi guteka cyane ahora afungura. Hari igihe mu buzima bwacu Imana amubwira ati fungura kubera urugendo rwawe ni rurerure, kuko yaragisigaje iminsi 40 n'amajoro 40 kugira ngo ashike Horebu. Objectif yawe Eliya ni Horebu, fungura kugira ngo ushike. Nyumviriza muntu w'Imana, ndashaka kurangiza.
nta muntu n'umwe adakeneye gufungura. Ndazi ko biento mu mwanya muto saa sita muraja gufungura, ariko bantu b'Imana, umuntu naho yoba akoreshwa n'Imana gute, umuntu naho yoba atanga ibingana gute, umuntu wese hariho umwanya we wo gutanga, ariko Imana iragomba yuko ufungura, Imana iragomba kukugaburira. Paulo yarabwiye Abanyefeso mu gice cya 6 ku murongo wa 10, arababwiye ngo fortifiez-vous dans le Seigneur. Fungura, igaburire. Mama uratanga byinshi, harageze kufungura. Papa urakora cyane ukirukanka ngo utunge umuryango wawe, harageze kufungura. Mukozi w'Imana urigisha cyane, harageze kufungura. Nta utanga atakira. Imana igutera gutanga, iraguhamagaye ihorebu kuko igomba kukugaburira. Iyo abantu batanga bagatanga, Eliya yaraheje gukora ibitangaza bya hatari, ariko ndabona Eliya ari vide, akeneye kandi kuja gusubira kuri source kugira ngo Imana isubire kandi kumugaburira. Ndavuze ngo umuntu wese arakeneye kugaburirwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti gufungura. Vuga cyane uti gufungura. Mumfashe kuvuga ubu butumwa uti harageze ko mfungura. Muntu w'Imana, ndagomba kukubwira ngo ibigaragazo vyawe ntibingana na regime alimentaire yawe. Muntu w'Imana, ndagomba kukubwira ngo imyami imaze iminsi irikira gutumbera ntingana na doze yawe yo kugaburirwa mu mpwemu. Hariho desequilibre hagati y'umuriro uri kuracamo n'ingene Imana nayo nirikira kwinjiramo. Umuryango wawe w'ibisohoka ni munini kurusha umuryango wawe wo kwakira. Harageze ko wakira, harageze ko wakira. Eliya yaratanze, ariko yaramenye igihe cyo kwiruka nka Horebu kugira ngo agende kwakira. Yarumva yuko menasi iri inyuma yiwe irakeneye ikindi. Yarumva ko ata revelation afise y'ingene afesinga Yezebeli. Yarumva ko akeneye kugaburirwa. Muntu w'Imana, c'est à toi de déterminer le bon moment, le temps qu'il faut, canke le moment ya kweri kweri yawe yo kugaburirwa. Kubera iki udespensa energy yawe, kubera iki amafaranga yawe uyiruka inyuma cyane, ukabona ko utari kurayaronka, ariko ukabandanya wiruka cyane, nta na creativity ugifise. Kera wakoze strategy ziramarsha, ubu nta nazishasha ufise, usigaye ko pivya abandi, nta bishasha ufise. Ivyo wakoresheje kera byaraguteje imbere, ariko ubigerageje uyu munsi ntibiguteza imbere, kuko igihe cyavyo byararenganye. Hageze indi revelation, hakeneye ubundi bwenge, hakeneye indi hishurirwa, hakeneye indi tactique. Ruhuka, Imana ikugaburisha. Ruhuka kugira ngo Imana iguhe un nouveau départ. Urakeneye kugaburirwa. Mama, urakeneye kugaburirwa mu rugo rwawe. Abana bariko barakugora, kahora kumvira gafise 6 ans, none ubu gafise 18. Reka nakubwira ingene bagahendesha imbombo gafise 8 ans, niwo gahenda gafise 18 n'imbombo kubera bukarazigurira. Mama, urakeneye kugaburirwa n'Imana ivyimviro bishasha biguha strategy na psychology y'umwana wawe kugira ngo umenye ivyo umufashisha. Ico kigeragezo urimo si ico kuguhamba, ariko Imana igiye kukurepositiona. Garuka mbiteha, Imana igiye kugushira mu yindi position. Aha wahora harahambere, ariko igihe cyose Imana twemereye kwinjira mu kigeragezo, nuko ibishaka kudushira muri position shasha itandukanye yo twahoramo. Bavyita repositionnement. Haleluya, amina. Yesu ashimwe cyane. Iyo umupira washushe, entraîneur yashobora kubona ko equipe y'isugerejwe. Uyu n'umujoueur, entraîneur yashobora kumubwira ati va kuri ailier, va hari imbere, genda uje kuri defense. Bayita repositionnement. Amushize kuri defense bivaye n'ikigeragezo equipe iri kirahura nayo, ariko kandi ico kigeragezo nico kiza gutuma repositionnement iza kuba ku buzima bwiwe, agashirwa mu yindi position. Ndavuze ngo Imana igiye kukurepositiona, nico gituma ico kigeragezo ntikigutera ubwoba, ariko ni indicateur, ni kimenyetso ko Imana igiye gushira mu yindi position itandukanye niyo wari kurakina. Amen. Haleluya. Ndarangije.
amen. Point ya nyuma uyandika uvuga uti ntukave mu bihe byawe bibi utagaburiwe. Ndarangije mvuga gutya. Je hariho observation nagize kandi mumfashe kuyisobanura canke kunkompleta abari ngaha. Nasanze abakristo yamaze iminsi amerewe nabi yazazaniwe. Ikintu ca mbere apakurura nukuja muri eglise. Ngaha turabona amavisage aza akadisparesa, turabona abantu baka bakazima bakagenda bakagaruka, ariko birantangaza ingene Satana gukonvenka yuko ico ukwiye guhagarika amasengesho mu bihe vyawe bibi. Erega ibihe vyawe bibi nivyo bihe vyawe vy'ikugaburirwa. Ahubwo umuntu ari mu bihe bibi yarakwiye kurondera Imana cyane kurusha uyundi wese, kuko ari karategwa kandi arasugerejwe. Ariko muze mu ndabira abakristo muzohura mugasanga barashavuriye Imana, kandi rimwe bakanakubwira n'udufyere ukamenga uravyumva ngo je ngo vraiment ngo je ngo byose narabihagaritse. Erega wewe guhagarara kwawe canke kugwa kwawe nta na kimwe kigabanya Imana muri nature yayo. Ugororoke Imana iguma ari Imana, ugwe Imana iguma ari Imana. Nta kintu na kimwe wewe uyikangisha, ivyigusaba ni intere yawe. Hari abantu bakubwirana arrogance ukamenga bariko bare impression Imana. Ngo je nayibwiye ngo vima ngo ibintu bidahindutse ngo no nana effort. Donc bibaza kwihomvye. Bibaza ko mwijuru ako yashaka amagufuri, Imana ikirabwira abamarayika ngo evacue, entreprise irahomvye. Ngenda kubwira ngo ico nico gihe cawe ca mbere cyo gusayangana, kubera umuriro w'Imana uri kura kuvugutira. Ico ukeneye gusa ukeneye kugenda Horeb. Bwana sifesa. Urazi ico bisobanura Horeb? Horeb mu Giheburayo ni gisagara c'ubugaragwa. Horeb ni kibanza kitagira ubuzima. Ariko muri Bibiliya Horeb Imana yarayiyerekeye Abisirayeli kenshi. Mu gihe ca Mose Imana yerekanye Horeb, mu gihe c'ukuzana amabwirizwa 10 yerekaniye Horeb, igihe kenshi Imana yerekaniye Horeb, kugeza naho ikibanza citwa ikibanza c'ubugaragwa bagitaziriye. Uyu munsi usomye Bibiliya bakubwira ngo Horeb ni inzu y'Imana, c'est la maison de l'Éternel. Bona sifesa. Ahahora ari kibanza c'ubugaragwa, ubugaragwa abantu bwaho barabwibagiye bahita ngo la maison de Dieu, kuko Imana yarahigaragarije incuro nyinshi. Eliya amaze gushika Horeb, Imana iravugana nawe. Imana iramubwira ati Eliya, mu gacerere Imana ivuga ibintu bitangaje. Eliya arahaguruka, ministere mugiye kuyisoma après ico gihe, ibitangaza bikurikirana no ku buzima bwa Eliya birateye ubwoba. Bwana sifiwe sana. Yezebeli yarapfuye. Uravyumva? Yezebeli yapfuye gute Yezebeli? Imbwa zaramuriye. Uravyumva? Yahwereye nabi. Ubwami bw'Imana bwagize puissance idasanzwe. Elisa akoreshwa ibitangaza biruta vya Eliya. Haba réveil idasanzwe mu gihugu. Umviriza. Wewe wibaza ngo biraheze, ariko nakubwiye ngo inyuma y'ivyo uri kurabona bigiye kuba vyiza kurushiriza. Ariko nahawe ho kugenda Horeb kugira ngo Imana iguhe instructions zishasha ku musozi wayo, mu kibanza cayo aho Imana ivugira. Reka ndakubwire, Imana yawe iravuga. Nico gituma ndangije mvuga ngo ibigeragezo vyawe, haleluya, ntidushobora kubigereranya n'ubwiza ubikiwe muri Kristo Yesu. Nico gituma urupfu rukorera muri twebwe, haleluya, kugira ngo turushirize kugaragaza ubuzima bwa Kristo. Igihe je ndiko ndapfa kuri priorite zanje na orgueil yanje n'utuntu twanje twose, ubwami bw'Imana buriko buraguka mu buzima bwanje. Nico gituma ndatangaje vuga ngo wewe ntushobora guhomba. Haleluya. Ndavuze ngo wowe ntushobora guhomba igihe uri umwana w'Imana. Igihe uharura ku Mana ntuhomba. N'ivyo uri kurita crise yawe birabisha yandi maso, usanga ivyo wita crise ari opportunité zishasha Imana iriko irakrea. Imana ishira crise mu vya mbere kugira ngo yugure amaso yawe kubigira kabiri, kuko tellement uririye n'ivya mbere ku buryo udashobora kubona vague nshasha Imana iriko irazana. Ariko ndarangije mvuga ngo ivyo wita kunanirwa kwawe ugiye kubivyaramwo gusayangana kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Haguruka dusenga Imana rero. Haleluya. Haleluya. Tubwire Satani no musi muri kino gitondo ko twe tudahomba. Abadahomba muhaguruke. Haleluya.
haleluya. Twama twiyubura mu nkomezi zishashe. Yesu ashimwe cyane. Paulo yabivuze neza muri urya murongo kweri. Yavuze ngo twama tugwa ariko ntiduherayo. Tumeze nk'irasoro. Irasoro y'ifyonze ntibigire ihereyo. Ariko irasoro y'ifyonze bigira isarisha. Bwana spesa, mpagurukiriza uwo muntu mubwira uti umeze nk'irasoro. Haleluya. Ntiherayo iragaruka. Uko bayifyonda cyane niko nayo nivuga ngo nkura kw'ikirenge ndakwereke. Ndaza kurekura cyane. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nico gituma turakeneye kuza mu nzu y'Imana. Turakeneye kuza Horeb. Turakeneye kuza muri presence y'Imana. Turakeneye kuza mu bwiza bw'Imana. Hari igihe tuza tudafise byinshi byo kuvuga. Haleluya. Hari abantu barabambwiye ngo pastor ngo numva ntafise ibintu byo kuvuga. Rega Imana nikeneye imvuzi. Imana nikeneye abaraperi. Umenyereye kuri kurasenga umuti urenze ugwama abantu uravyumva hari amasengesho usanga tugira ugasanga twege ba charismatique nitworoshwa umuntu aratambuka kabona ariko undi munsi abantu bakakurumeze gucyo umenga wanyagiwe utava ahantu hamwe bakava ngo umunsi ntari mu muhemu oya ari mu muhemu kurushwa wigeze kumubona kuko théâtre nikirimwo kandi ntakiri concert n'ivyo ari karagira. Haleluya. Arihore barika arihore yararindire gusa ico yivuga ntafise byinshi byo kuvuga. Lemblo shetele kositele. Haleluya. Washaka kuduza ibiganza vyawe. Haleluya. Haleluya. Mana bugurura amaso babone. Mana bugurura amaso babone. Kuko abari kumwe natwe ni benshi kurushabo. Abari mu ruhande rwacu ni benshi kurushabo. Ngabo z'abamarayika Mana mwitiro rya Eliya abamarayika baraje baramugaburira. Mwitiro rya Yakobo Mana abamarayika baraje baramugenderera. Mana mu gihe c'itiro ryacu tudafise ivyo tuvuga no kuruha kwacu. Nico gihe wereka abantu abamarayika bawe. Nico gihe ugendera abantu. Mbega Mana kubera ko tugendera mwitiro. Mana ngira niho hantu honyene tuba twatekereje. Kuko turi pressé, turiruka cyane. Ndagushimira Mana kuri uyu munsi muri kino gitondo. Yuko Mana imibabaro, ibigeragezo vy'iki gihe Mana imibabaro, agasuzuguro, agakengegwe k'iki gihe katumenyesha Mana ico uri kuratuvanamo. Uri kuraforma abarongozi ngaha. Uri kuraforma abakozi b'Imana ngaha. Uri kuraforma abagore bakuze hano hantu. Uri kuraforma abagabo bakuze hano hantu. Uri kuraforma ugwaruka Mana rukuze. Mana nta kintu na kimwe mu byo ducamo gitandukanye n'ivyo uri kuraduhamagarira. Mana menye neza yuko ata azar iri mu rugendo rwanje, nta azar yabaye muri kahise kanje, vyose warabikontrola. Ndagushimira Mana ivyo duhora ducamo naho biboneka nk'ibitubabaza, ariko nivyo bidupermeta Mana kudegaje ubugingo bwa Kristo muri twebwe. Mana imisi 40 duhejeje Mana twari Horeb, twari muri presence yawe. Ndagushimira umuntu wese atanegrije presence yawe. Ndagushimira umuntu wese atanegrije amasengesho. Ndagushimira umuntu wese Mana yakoze ibishoboka Mana kugira ngo aze muri presence yawe. Ndakweretse Mana bari Horeb Mana. Bamwe barakurindiriye Mana mu gwamo, abandi barakurindiriye mu mituragaro, abandi barakurindiriye mu mvura nyinshi Mana, ariko kandi Horeb wabonekeye mu gacerere. Mana hari igihe twibaza yuko agacerere Mana ari ikimenyetso c'ahantu bahamba bapfuye, ariko Mana mu gacerere no mu mahoro naho urahavugira ukazana instruction yawe. Ndasengeye ishengero ryose riri hano hantu Mana. Ndakweretse umuntu wese ahari karaca Mana. Ndasengeye abantu bawe Mana ngo ntibasubire kwiresa ale, ntibirekure mu maboko y'umwanzi. Satani arafise ibyo yifuza ko dukora igihe dusugerejwe, ariko n'Imana irafise icyo yifuza ko dukora. Imana idutumira Horeb mu nzu yayo. Ndasengeye Mana ishengero ryawe Mana kugira ngo iki gicike Mana ikintu gihishutse mu mitima yabo no mu vyimviro vyabo, kugira ngo Mana ngo umwe wese azoba ari karacishwa mu muriro. Mana ntaje gukonsulta abantu n'ibindi. Mana ntaje kubaza nka Yoba bagenzi b'abanyamubiri baza kumucira urubanza, ariko Mana umuntu wese Mana mu gihe ciwe kibi nka Dawidi mu gihe kibi Mana agenda apfukamaje imbere yawe, acereze umuhe instruction, uvuge ngo yes, uvuge ngo no, kuko wowe Imana ivuga.
ndasengeye umuntu wese ari hano hantu Mana, ndakweretse umuntu ariko arajejeta amaraso y'ibikomere Mana vy'ivyo ariko aracamo, ndakweretse umuntu areberewe, ndakweretse umuntu ari mu gahinda, ndakweretse umuntu ivyiyumviro vyo bimaze imisi vyatwawe, ndakweretse umuntu Mana ameze nk'uwa deprimye, ndakweretse umuntu azazaniwe, ndakweretse umuntu yibaza ko ata muntu n'umwe yomutahura, ndakweretse umuntu wese yibaza Mana yuko atawotahura ibintu byose ararengewe, ndakweretse uwo muntu Mana atazi icyo afata n'ico areka, ndakweretse uwo muntu Mana asugerejwe mu mpande zose, ari pressé de toute part Mana yo mwijuru ameze nk'uri karafyondegwa hagati, ndakweretse uwo muntu Mana umenga ari karakanywa Mana, ndasenze ngo ntabone Mana ibimukanya ariko abone jus ari karadegaja, kuko Mana mu gihe cacu Mana cyo kwicwa ku vya kera Mana tubaho kuri bishasha Mana, kugira ngo dusayangane. Ndamusenge Mana kugira ngo mukomeze muri kino gitondo, ndamwatuye ku mugisha wawe, ndamwatuye ku bushobozi bwawe, ndamwatuye ko igitangaza cawe, ndamwatuye ko kukumva Mana, reka aje ku karuhuko, reka aje mu kibanza c'akaruhuko, reka Mana yo mwijuru areke gusengera mu kuzazanirwa Mana, ndamusengeye ngo atuze Mana, ndasenze kugira ngo agaburirwe nawe Mana, ndasenze ngo ntasohoka atagaburiwe nawe, reka Mana maximize kugira ngo agaburirwe nawe we, reka arondere mu nyonga hawe, reka ahungire mu bwigobeko bw'isumba vyose, reka kugira inkinzo yiwe, reka kugira ubuhungiro bwiwe, reka inyegeze muri wewe, reka kuja kure yawe ariko agende yirukanka. Ndashima Eliya naho yahunze ariko yahungiye mu mababa yawe Mana, reka ivyo bitubere icitegererezo abantu bawe bige guhungira munsi y'amababa yawe Mana. Nabo tuja kugendera kuri uyu mugoroba muri kijya kibanza barakenye bafise ibibazo, ariko nabo ndabasengeye Mana kugira ngo igihe ubutumwa buza kuvugwa Mana bagutahure nk'Imana, bagutahure nk'ihema twinyegezamo, bagutahure nk'inkinzo y'ubuzima bwabo Mana, bakura amaso ku bantu, bashira amaso kuri wewe, kuko wewe Mana mu bihe byose ukora ibitangaza. Watabaye Agari umwana w'iwanyote wagira apfe mu bugaragwa, nabo batabara Mana birenze, ukabaha amasezerano yawe Mana. Ndasengeye ishengero ryawe ngo nibasubire gushira Mana amaso ku vy'uyu munsi, kuko Mana is not about today ariko Mana is about tomorrow Mana. Igikomeye saho turi uyu munsi, ariko igikomeye naho uri kuratuvyazisha ivy'uyu munsi kugira ngo dutware. Ndasengeye abantu bawe Mana ngo banezererwe umunezero bashizwe imbere, bibatere kwihanganira imibabaro ya kino gihe. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisavye, amen, amen. Mana ibahezagire, ibagirire neza, ibashoboze. Hallelujah.